Tugiye gusengera abarongozi b'ugwaruka. Tunaenda kuombea viongozi wa vijana. Tuanza guhamagara Adolf. Tutaita kwanza Ado. Agiye kurongora urwego rw'abadiakoni. Anaenda kuongoza wasemasi. Urashobora kwibaza ngo mnaweza mkajiuliza ya kwamba ati mbega ujya kwa umusore muto ijwele mbona ni kijana mdogo akaba agiye kurongora urwego rukomeye, uongozi ambao si wa kawaida. Imana ntabwo yigeze itoranya abantu iravye imyaka. Mungu hakuchukua watu akiangalia miaka. Imana yatoranije abantu bivanye n'ijambo ryabo. Iliteua watu kutokana na neno lao. Mwana mutashobora kugira ijambo yararihawe n'Imana. Mtoto mdogo anaweza kuwa na neno alipewa na Mungu. Muze mumwubahe, mumuheshimu. Urwego rw'abadiakoni katika kuwa muamasi ni urwego rukomeye, ni kitu ambacho si cha kawaida, ni umushinge w'ishengero, ni nguzo ya kanisa, ni igo rutunganya ibikorwa, ndio inaandaa mambo yote. Nico gituma Imana yadutoranirije ugifise nguvu. Ndio maana Mungu ametupa yule ambaye bado ana nguvu. Reka abapastori bamanike ibiganza nabo bafukamye tumusengere. Wachungaji nyosheni mikono na yake wamenyenyekea. Ngiye kugusengera nk'intumwa y'Imana Mose wa kabiri. Ndagusengeye mu burongozi bw'abadiakoni kwa jina la Yesu. Urwego rukomeye, urwego rusaba ubwenge. Imana yo mu ijuru izikurinde kandi guhumugisha kugira ntuzuboneke kwa agasembwa kariko kose. Ibiganza byawe ico bizokora cyose bize bibeco. Uzuyobore abugiye kuyobora amahoro, utunganiriza Imana nkuko bisabwe. Nuhoraho wubaha Imana, wisunge Bibiliya yera kugira izikuzigame. Ndio Data busha mushobora vyose. Girira neza uwo musore nkuko umuhaye iki gikorwa, uze wamane nawe, uzumuyobore. Ndio Baba. Amen. Amina. Mashimeshku. Makofi mengi kwa Mungu. Tugiye gusengera abarongozi b'ugwaruka, viongozi wa vijana. Diake Daniel na Fredina na Fredina na Fevrier aba nibo bagiye kurongora urwaruka, ndio wanaenda kuongoza vijana go mu mashengero ya Nayoti, ya makanisa ya Nayoti. Iyo umurongozi w'ugwaruka, kiongozi wa vijana wo kuri misiyoni ashobora kuja guhanura abo mu Gatumba, wa misheni anaweza kwenda kuwapa watu wa Katumba mambo, ashobora kuza guhanura abo mu Kamenge, anaweza kuwapa matwaka ambao wataendea Kamenge. Abarongozi b'ugwaruka n'abarongozi badasanzwe, viongozi wa vijana ni watu ambao si wa kawaida. Aba bafise ububasha bwo kurongora, hawa wana nguvu wa kuongoza vijana wote. Bafise ububasha bwo gukoresha inama igihe babishakiye, wana nguvu wa kufanya mkutano muda ambao wanataka. Amakorari, amakwaya, n'abantu rero badasanzwe, ni watu ambao si wa kawaida. Amakorari muze mubumvire, akwaya muwasikilize, kuko nivyo bikwiye mu nzu y'Imana, kwa sababu ndio yanapaswa ndani ya kazi ya Mungu. Amen. Bafukama wa pastori babarambike baduze ibiganza, nyeke wachungaji wanyoshe mikono, Imana izibarinde, ili Mungu warinde. Data uje mushobora vyose, uri Imana nziza kandi ugira neza, ntawe uhwanye nawe kibirengeye. None bagiye kurongora ugwaruka, amakorari yose Data buja niyo bagiye kuba basuku. Data buja bayo uzubarinde, uzubazigame, ubaha umugisha, ico bazokora
cyose kizecemere kugira data buja ntibaze basuzugurike imbere yabo barongoye baha umugisha bagirire neza. Urakoze kuvyumvise. Amashimeshi ku Mana. Amina. Tugiye gusengera abadiakoni. Tunaenda kuombea diakoni. Tugiye kongera mu bari bahasanzwe. Tunaenda kuongeza kwa ambao walikuwepo. Abasanzwe baratoranijwe batera intambwe ngaho imbere. Ambao walikuwepo waje huku mbele. Kugira tubasengere. Ili tuwaombee. Uru ni urwego rukomeye. Hawa ni viongozi ambao si wa kawaida. Urwego rudutunganiriza ibikorwa. Uongozi ambao unaunda mambo. Tugiye gusengera n'umukuru w'abanditsi. Tunaenda kuombea na mkuu wa waandishi Diodon. N'abadiakoni. Na machemasi. Muze mumenye ibikorwa vyanyu. Mjue kazi zenu. Sako kuryama muhira. Sisa kulala nyumbani. Akazi kanyu no kuba gutegurira abandi. Kazi yenu ni kuandalia wengine. Kuba basuku babandi. Kuwa kiongozi wa wengine. Intebe nimwe mujejwe kuzihanagura. Ibyo mu nzu y'Imana nimwe mujejwe. Mambo ya kanisa. Ivyuma bidahagaze neza muragenda mukabitunga. Vyuma ambavyo haviko sawa mnaenda mnatazama. Meza y'umwami nimwe muyitegura. Meza ya mfalme nyendo mnaandaa. Urumva n'abadasanzwe. Ni watambasi wa kawaida. Tugiye kubasengera rero. Tunaenda kuombea sasa. Mukuru w'abanditsi afukame. Mkuu wa waandishi anyenyekee apige magoti. N'abadiakoni bafukame. Na mashemasi mpige magoti. Ngiye kugusengera mu burongozi bwo kuba umukuru w'abanditsi. Imana iguha ubwenge. Imana iguha umugisha. Ico uzokora ko cyose kibe cyo kugira uyikorera umurimo wayo neza. Tugiye gusengera mwibango ry'aba bafukamye abadiakoni. Aho bemeye gukora imirimo mu nzu y'Imana. Ndio. Mana uzubazigame. Kwa jina la Yesu. Uzubarinde. Katika jina la Yesu. Uzubagirire neza. Kwa jina la Yesu. Aho bagiye gukora umurimo wawe. Ndio Baba. Uzubane nabo. Haleluya. Uzubarinda gasembwa kuza ukoza. Kwa jina la Yesu. Uzubagirire neza. Katika jina la Yesu. Uzubaha amahoro mu gihugu. Ndio Baba. Urakoze kuvyumvisa. Asante Yesu. Amashimeshi ku Mana. Amina. Amen. Semwa Loanje wanzize ngaha. Wanao kusifu waje kwanza hapa. Kanisa msimame. Abakozi b'Imana byahejeje kwemera. Watumishi wa Mungu wamesha kubalika. Byagenze neza. Yameenda vizuri. Muze mubaye abizigigwa. Muwe waaminifu. Nimuze musevyane. Msiongeane mabaya. Ariko muze muterane intege. Lakini mpishikane mikono. Muze mukundane. Mpendane. Muze mugendera ibanga murose. Mujane amahoro y'Imana muje mu vyicaro. Enendeni amani ya Bwana mwende mnapokaa.